maze kuronka commentaire nyinshi kuva amafishe y'sinema isohotse maze kuronka commentaire menshi y'abantu bari kubagereranya ireresi y'iwacu na Nobela y'abakukeye. Iki kwanza n'ukuri ndasavye batahure yuko Nobela ari Nobela, I'm sorry. Iki maze guhura naco kenshi kandi ndavuga ati ndi obligé kugisigura. Arona bavuze ati kubera wona Bujahid basohoye sinema Isaac Rayishito no ivyo bintu n'ukuri ndasavye yuko twovyikura mu mutwe twese muri rusangi tumenye ko turi ku kivi. Uravye Bujahid nyine bateguye irya sinema ba Kuke ni sinema nziza, iri image nziza, son nziza, yagaze ku rugero rwiza cyane kandi benshi barayikunze of course. Rero ndasavye yuko na I'm sorry iwacu nayo nyene turafise ingene twayikoze, irafise ingene yakozwe. Rero ibintu byo kuyikombina na Nobela nukuri turabyiyamirije kuyikompara na Nobela nta mahiganwa turimo, nta n'amahiganwa twarimo, kuko je ngiye mwihiganwa ndababwiza ukuri ati je ni mwihiganwa tupambane bigira inzira nakubona, ariko nta higanwa turimo kuko cyari igikorwa ca STV Isaac TV yadufashe tu nk'idiri c'est tout. Hama natwe tubishira mu mutima mwiza tubikorana ubangutsi c'est tout. Hama ikigira kabiri nagira mvuge nkibure bamwe mu bantu kumbure bakunda gufata easy cinema. Nukuri ndasabye amisha makuru ku byubahiro byanyu ama television en ligne, nukuri abakinyi ma cinema tuba supporting. Nukuri nasanze bararuha cyane bararuha cyane ku rugero je nararushe ku buryo nakoroye haragiza ndakorora amaraso. Just imagine bisigura ni imiruho yari myinshi cyane turikanye n'ivyo bashikacu bajya bera yahatse no kuraba kuri tournage bisigura ni ibintu biruhisha cyane. Rero abakinyi marese ni kuri mbonye bahejeri gukora sinema yabo akaza gusaba ati n'ikiganiro cyangira promotion ubishobozo bikore vraiment kuko bararuha kandi uravye baruha mu mavide atarakimwe bikura. Ica gatatu mu gusozera nashaka nkebure abantu bagiye baratugora muri filme, bagiye baratudekonera, abantu bagiye baratudekonera vraiment kandi byarambabaje ko jewe ngine meze sinzi kwigumizamo ikintu ndumva umenga numerewe nabi. Ndamenyereye umuntu akoze ikosa uramubwira ko yakoze ikosa hama ikagira inzira atagutahura nawe nakundi. Hari abantu bamwe batogira turatura par exemple iyi cinema umactrice yitwa Monia, iyi cinema umactrice yitwa Monia kandi ari umactrice umuririmbyikazi yitwa Monia muramuzi. Uyu Monia niwe ari kuzokina iyi cinema, Monia Fleur niwe ari kuzokina iyi cinema hano habera. Sinabivuze ngo kubera ibiki n'ibiki amutiaje no, ndabivuze kubera mutahure yuko abantu tube honnête turahure yuko ibintu bya cinema biraruhisha. Rero iyo uri kuravangatiranya ibintu gakinisha abantu n'ibintu bitaba bisangiza cyane vraiment yaratudekoneye ku rugero rwo hejuru kandi si byiza. Ndabivuze kubera byambabaje, ndabivuze kubera byansitaje, ariko kandi na ba Chris n'abandi ntarinze kuvuga amazina. Aba ndavuze amazina kubera yuko ari bo bambabaje of course, ariko ndibaza nta cyo bitwaye. Abelo kuri tumuronke ashitwa twapfuye twahangayitse. Murakoze cyane n'ibyo nagira nshikirize. Hama shimire cyane famille yanje, mama wanje kuba ari ngaho ko byamugoye, bashikanje madami wanje wewe niwe nayanditse cinema, ndabona nabo bashitse ubunyene bacerewe, ariko in short nuko muri rusange nabo ndabashimiye. Imana ibanda imizagira umuryango wanje, madami, abana banje, assista banje n'abandi. Murakoze cyane. Umuryango w'amaraso, umuryango professionnel w'akazi, eka navyumse neza. Hariya turi na Isaac agirira ucadushikije na cyane kumengo niwo mutima wa kino gikorwa haba mu ntango nuno munsi nyene, reka nayo novenema y'ino munsi. Murakoze cyane. Amajwi ngarakene kubera dukora mu gace tw'ibintu byo. Okay. Ndabaramukije. Gambire reka maze gushimira Imana yadufashije kuba turi ngaho no munsi.
ariko kandi nkaba ndashimye mwese ku byubahiro byanyu amenshi makuru mwatwitavye no munsi ngaha. Amenshi makuru muri abantu bubahwa cyane ku isi yose. Amakamera ari ngaha ariko arakora ibindi bikorwa, ariko ku byubahiro byanyu mwatwizeye muratwitaba. Eka wanashima kimwe mu byanjyohe cyane, nabonye amwe mu televiziyo bivuga ko shobora kuba tutumvikana. Nayibonye Bujahid narayikoreye basha bameze ngo twavuye n'ibifunsi. Nabonye iyo Ndaha TV, iyo nkoye kuri Ndaho TV ariyo inyene ngaha STV. So ivyo byose rero muri rusangi ni kubishimira Imana, birerekana n'urukundo rudasanzwe dufitaniye hagati yacu. Ntarinze rero kurandira nuko aho ibintu bigeze, nuko cyangwa icyatuzanye ngaho no munsi byinshi sinari gushima kubivuga jewe, ariko urumva ndi obligé kubera usanzwe aserukiye Isaac TV no mu mpapuro ziwacu narashika. Ni mama wanje mvyara yagize akabazo kama déplacement no embouteillage, kubera murabizi yuko antukari mu nzira niyaza ndibaza muraza kumubona, nabaza kenera kugira icyo bamubajije baza kukimubaza, ariko muri rusange nuko atarashika. Niba ari kuvugana byinshi, ariko reka tungire ko ngigwe ko mvuga yuko uno munsi twashimye kuza kwerekana ireresi yiwacu canke ireresi duheruka gukina, tumaze iminsi dukina. Kwanza kabisa bimwe mu bintu byanjyoheye cyane nuko abantu bayirindiranye igishika. Twabibonye kuva tugisohora affiche, abantu barayakiriye n'amaboko yose. Ikintu ni réussite ya mbere. Ariko kandi ikindi kintu nuko haruna amenshi amakuru bamwe Imana bahizagire bagiye barekana support yabo kuri iki gikorwa. Si ikintu cyoroshe kuko benshi baravuga ati urya ninde urya okay, ariko nukuri ku cyubahiro cyanyu bamwe baremeye kudusapotinga, harimo n'aba bahisemo kutwitaba ngaha. Iyi sinema twakinye mu kiringo cy'ukwezi kumwe kubura ko amezi make. Histoire yateguwe nanje, ni sinema uravye neza irimo inyigisho zitandukanye, ariko cyane kugwaruka, ariko kandi no ku bantu muri rusangi, kuko ni sinema yerekana ineza hanyuma bikakugarukako. Ariko nibisiguye yuko twashaka kwerekana, twashaka kwigisha abantu ati muzokora ineza, oya, gusa twashatse kwereka yuko abantu ari byiza yuko mu buzima tuza kuba makini. Iyi sinema rero twagiye izohorica kuri Ace TV cyangwa AC TV. Benshi ndazi barakangutse cyane, baratangiye kumbaza ibibazo ati zakora tabwira amasinema mana yanje we n'uburi vyujamwo, ariko for sure je sindi mukinyi w'amasinema ndazi murabizi, ariko mu gihe ubuzima butwoblije ko tubikora turabikora. Ariko si ubuzima gusa, nuko twabyisanzemo, niyo mpano twasanze tuyifise. Ntibitangaje hari abamenyesha makuru batandukanye ku isi usanga bafite impano mweniza, ariko bagasanga bakora n'ibindi. Hari n'abaririmbyi b'abajournaliste, hari n'abandi batandukanye. Rero ireresi novuga yuko ni series ishobora kuba ari nka episode 1, ariko ishobora kuzogira episode ya kabiri. Hama mu gucagagura cyane nuko bimwe mu byo twumvikanye na STV canke ACTV, wanashima ngigwe ko ndana bashimira nabo nyene kutwiyumvira, kuko mwe wese abarifuza kumva yuko atera imbere, ateza imbere ugwaruka. Nukuri muri analyse nagize nasanze yuko hari abantu benshi bari hanze, bari mu bigo byo hanze bifuza guteza imbere ugwaruka rw'u Burundi. Ini analyse ya mbere nagize nsanga benshi muri bo ntibitaho cyane gufasha ugwaruka rwo mu Burundi, kubera bagira ingorane yo guhemukirwa. Benshi sabizigirwa niko bakunda kubivuga, bamwe bari hanze niko babivuga. Urashaka gufata amafaranga ugahereza umuntu mu Burundi agufashe ibiki, ugasanga n'umuhemu, ugasanga arabiriye, ugasanga arakurira amahera ntagire n'icyo agufashije. Ariko STV kuri make baduhaye, ndazigwa menshi makuru mukunda kubaza twinshi, shamutangura kubaza ati baguhaye angahe guruka niyo sinema, ariko ndibaza
ni vyaba ngombwa tuzobivuga, ni vyaba ngombwa naho nyene tuzobihora kuko byose turabifitiye ububasha, ariko naho namwe mufise ububasha bwo kubaza kandi no kumenya no gutahuza ababakurikirana. Hama STV rero duhitamwo ati Isaac urashobora kuraba ico dufasha cyo turashobora gukorana muri bice nk'ibiriya. En bref, bari bakeneye yuko noza ndakora ibiganiro shira kuri STV, ariko cyasanga kuri STV hari abandi babahinga, hari abahinga aba presenter bakaze cyane banafise impano zisara. Uravye ari nyuma muzibaza murabona abakobwa beza bambaye uduhuzu twa STV. Muravye ngaha uno manager Andy ni nawe nyene n'umu presenter wa STV, ACTV. Uravye aba bose ngaha cyasanga ndiko ndinjira mu karere kabandi. Cha proposa usanzwe arongoye nda TV ya ACTV cyangwa STV turashaka gukorana mu buhe buryo. Kinambwiye ati turashaka gukorana muri sense ya cinema. Je abantu benshi bamenyereye cinema, ariko ndibaza yuko dukoze cinema yorabwa cyane kuruta canke yonakurikiranwa canke yonaryohera abantu kuruta fasha ibiganiro bitwara hariya. Barashimara shano kutabira niyo makusezerano twakoraniye, cyasanga yuko tuzokorana amezi 3 irere sikici wabo eka n'ibindi bitandukanye. Rero ndibaza twatanga ikivi uno munsi abenshi ashaka gushaka bibaza ati no yo cinema mwayikinye challenge n'ibikindi baza tuza kumenya badaye kubaza kuba bafise umwanya ndaza bamenyesha makuru mavise akazi kenshi, ariko n'ukuri tubasavye kuvyubahiro byanyu yuko mwo kwihangana kino gikorwa mukacihanganira mpaka kumwisho bwira murabe. Rero isinema nitiko turayikina ahubwo yaraneze no gukorwa, igisigaye ni kupostinga tu n'ubu nyiravuze ati arere kura link ya mbere bacha bironkera. Ariko twahisemo yuko uno munsi ni press conference yo kubwira abarundi n'abanyamahanga bose musangi yuko cinema bamaze imisi babona kuri rezo sociaux, kuri social media. Uno munsi raja ku mugaragaro amesha makuru maza kuba bambere kuyibona, ariko ino trailer irashobora kuca ibituza kubona ngabe irashobora kuca bija kuri STV nka trailer number 1, ariko ntibatahuri ko ari episode ya mbere. Episode ya mbere official kabisa izotangura kujako ku munsi wa kabiri. Ibi twabigize kumvo iza kugira abantu biha umwanya wo kurindira eka no kwitegura neza, badafise utumega batugure kugira saa 12 zo mugoroba masaha mu Burundi. Ku munsi wa kabiri niho isinema izo bigiye kuri STV official episode ya mbere, hama ibindi bikurikire. Ego reka ngarukire ngaha, ndibaza byinshi muraza kubibona, abakinyi bose bari ngaha n'abadufashije bari ngaha, so ndibaza mu ncamake nivyo murakoze cyane. Cyane ACTV ariko ni STV niko twashimye ko twocita tubikishije mu kinyamahanga cyongereza. Intumbero nyezina yatumye umunsi tuhurira hamwe cyangwa se twifuza kwicarana namwe. Icyambere nuko uko turi ngaha turafise umuntu yaserukiye umuvyeyi wacu, ni kuvuga ko yicaye ngaha nk'umuvyeyi wacu. Umuvyeyi wacu ariyo yatumye no munsi igikorwa tugiye kurabira hamwe twese no kuzokurikirana mu kiringo kitari gitoya, ariyo yatumye ahanini kigiye kuja habona, ariyo ndiyo kubwa Alexi Papa STV. Ujya muntu mubona hariya ku ruhande yitwa Johnson, niwe ahagarara mu kiringo ciwe. Aha yicaye aho ni CEO wa STV aba yicaye ngaho. Reka shimire aba staff yose ya STV, harimo aba editor aba journalist bose muri rusange cyangwa se abayotibere nkuko maze imisi ndavyumva, bari mu batumye kumbure ibikorwa byose bicamwo mu vyumviro no mu bindi bintu. Intumbero yacu nyezina twashatse nk'umuvyeyi akunda igihugu camwibarutse, akunda ugwaruka, akunda abana b'igihugu cy'u Burundi, yari yumviriye ko yohuza abantu babiri cyangwa n'abandi biciye mu bikorwa, biciye muri za nguvu za buri imwe akore.